mugira mwumvirize ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Mwiriwe amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunze ibisamiriza mu byo wacu Bikira Maria, turahaye ikaze mu kiganiro c'ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu cuno munsi, aho nyine turi kumwe n'umutumire agomba tuyagire ku butumwa bujanye n'abagwayi, ko bamenyesha inkuru nziza ndetse no kuntu natwe tubamenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu n'akamaro biheza bikagira. Reka rero tubahe ikaze mwebwe mwese, reka tubanze twakire umutumire agomba atushikire kuri iryo jambo. Ni Patiri Nestor niyo ntwari, asanzwe ari umunyamabanga ku rwego rw'igihugu cacu c'u Burundi w'igihugu ca papa cyo kwiza hose ukwemera, arico gisanzwe kirimo uwo mugwi w'abagwayi bamenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Patiri Nestor mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Ndabasabe nawe muramutse bariko baratwumviriza kumusamiriza mu byo wacu Bikira Maria. Ego cyane, ndaramukije abo bose bariko baratwumviriza muri kiganiro ngira nti mugira amahoro ya Kristo. Naganze mu mitima yacu, reka nongere ndabaha ikaze mwebwe mwese muduteze amatwi, hari abari ngahi Burundi mu bihugu bibanyi ndetse no mu bihugu vya kure, mwese turabaha ikaze muri kino kiganiro canyu kiremeshejwe na jewe Joseph Nizigiyimana. Tudatevye duce twinjira mu idonido. Hari ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo mweranda mu kigabane c'icumi umurongo w'8, havuga ngo murakize abagwayi, muzura abapfuye, mutyorore abanyamibembe, mwirukane amashetani, mwarose ataco mutanze nimutange ataco musavye. Iryo jambo twuritegera gute mu butombe kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo? Ego murakoze cyane kuri ico kibazo. Ngaha ico twobanza kwibuka nuko iryo jambo Yezu yaribwiye abigishwa biwe, abigishwa yararungitse kumenyesha inkuru nziza. Riratwereka rero ko mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza harimwo no gukiza abarwayi, harimwo no kwitaho ibibazo bihanze abantu. Eka ico cose kibabaza umuntu, haba mu mutima wiwe, haba mu mubiri wiwe, mu mibano yiwe no mu migenderanire yiwe, imigenderanire afitaniye n'abantu, imigenderanire afitaniye n'ibintu, bibi biboneka canke bitaboneka. Ikindi numva muri iryo jambo nuko umaze gukira caba kimwe canke bimwe muri ivyo mpejeje kuvuga, canke uwakize vyose, namenye ko abwirizwa kugira uruhara mu rukiza rw'abandi, agira uruhara mu gutanga inyigisho, mu vyakora, mu kwitanga wenyene. Iki ni gikorwa ngombwa kimufatira kandi abwirizwa ahari hose, sakazi akora ngo aronke umushahara. Aho rero ntihashobora gushikira urukiza rwuzuye, kuko urukiza rwuzuye turushikira mu kurushikiriza abandi. Muri make rero novuga ko iryo jambo ritubwira ko ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza bwagutse cyane. Ni ukumenyesha ko Yezu Kristu ari umukiza kandi ko ari muri twebwe, ariko kandi ni ukuba ikiraro c'urwo rukiza no kuba twebwe nyene urukiza mu bantu. Urwo rukiza rero si ugukira ibicumuro gusa, ego ni nico cambere kandi gikomeye, ariko no gukira ku mubiri canke mu mubiri birimwo. Murakoze. Ngaha mu Burundi indwara twitahura gute? Urakoze. Abantu batahura indwara kwinshi bivanye nuko bonyene ubwabo bitahura. No kuvuga ko abantu batahura indwara bivanye n'ukuntu bishura kuri ibi bibazo bine ngira ngo ushikirize. Ica mbere, umuntu n'umuki. Ica kabiri, umuntu agizwe n'iki. Ica gatatu, umuntu avahe akajahe. Ica kane, yisunga iki. Ivyo bibazo umwe wese yama vyishura yisunze imico yiwe. Twebwe rero hano mu Burundi aho tugeze, imico mikuru twisunga ni itatu. Hariho imico kama y'abarundi, hakaba imico y'ukwemera twakiriye, hakaba n'imico ya none. Ari naco gituma rero novuga ko hano mu Burundi dufise intahuro zitatu z'indwara: intahuro yo mu mico kama, intahuro yo mu mico y'ukwemera twakiriye, n'intahuro yo mu mico ya none. Murakoze cyane. Bakristu mwese ingo tuje hamwe tugira urunani dushigikira abamisionari bitanga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza.
tumaze gutahura umuntu n'indwara byo dufasha gute kumenyesha inkuru nziza abagwayi? Tumaze gutahura umuntu n'indwara muri iyo mico itandukanye, biradufasha kumenyesha inkuru nziza, biradufasha kwitondera ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, tukamenya ingendo ibereye kugira ngo ijambo dushikiriza rishobore kugirira akamaro abo turishikiriza. Umaze kumenya ko umurundi ashobora kwitahura kwinshi, bituma mu butumwa bwiwe bwo kumenyesha inkuru nziza yitwararika kubanza kumenya urugero uyu muntu ageze ko rwo kumenya, rwo kwemera, akamenya urugero ageze ko akamutahura kandi akamwubahiriza ku rugero ageze ko uko ari kose. Gutyo aramenya aho ahera mu kumenyesha inkuru nziza, akamenya aho ahera mu kumenyesha umuntu yuzuye uwo ari we. Murakoze. Tumaze naho kumenyesha neza inkuru nziza abagwaye, mbega bizobagirira akamaro akahe? Akamaro ka mbere novuga ko kumenyesha inkuru nziza abarwaye, kuri abo barwaye nyene, nuko baheza bakivuza mu bubasha bwa Kristu. Ego murashobora kugira muti mbega kwivuza mu bubasha bwa Kristu nukugira gute? Bwa mbere ico novuga, kwivuza kwa muganga ni vyiza kandi nivyo tubwirizwa gutumirira abantu bose, ariko ntibikwiye kuko muganga avura umubiri wonyene. Harabuze ivy'ubuzima bwuzuye bitangwa na Yezu aciye ku musaseredoti umuhereza nkuka. Iyo rero tuvuze muganga, ntitugarukire ku bavuzi bisunga imico ya none bonyene. Hariho abavuzi b'imiti y'ikirundi kuko bayizi, bayirangiwe n'abayizi canke bagize ivyigwa ku biti bivura. Abo rero mu gihe bavura batabicishije mu bubasha bw'amashetani, nabo nyene twobitura. Kwivuza ku mupfumu si vyiza kuko ubuhinga akoresha akenshi usanga ari ububeshi canke agakoresha ububasha bw'amashetani. Kwitura umuhereza nkuka ni vyiza kuko muri we ni Yezu yikorera, ariko Yezu ntakorera mu muhereza nkuka honyene. Niwe yashatse ko haba abavuzi, abaha ububasha, ubwenge, abaha gukura ububasha mu miti yaremwe, mu miti Imana yenyene yiremeye. Nico gituma rero urwaye wese yo kwivuza kwa muganga mu bubasha bwa Yezu Kristu. Kwivuza mu bubasha bwa Yezu Kristu no kwirukira muganga, twongera twitura Yezu mukiza, kugira ngo ububasha bwiwe bwibonekeze mu buhinga bwa muganga no mu miti akoresha. Ni kandi mu gihe bikenewe ukwitura umuhereza nkuka twisunze ya mpanuro nziza y'umutumwa Yakobo agira ati, hari urwaye muri mwebwe nahamagara abakurambere baze bamusabire, bamusiga amavuta ku izina ry'umukama, ati ico gisabisho kivuye ku kwemera kizokiza urwaye kandi umukama azomuruhura, naho niyo abasanzwe yarakoze ibicumuro azobirekurirwa. Ego akamaro ka mbere rero nuko amaze kumenyeshwa inkuru nziza aheza akivuza mu bubasha bwa mutima mweranda, akitura umuganga kandi umuganga w'ukuri, hanyuma agaheza akitura umusaseredoti. Akamaro ka kabiri nuko abagwayi nabo baheza bakamenyesha inkuru nziza aho bari hose, nabo bahambije bose, kuko umaze kumenya no kwemera inkuru nziza acika nawe umwigishwa mutumwa, akarazwa ishinga no kuyimenyesha abandi. Akamaro ka gatatu nako nuko umurwayi yakiriye kandi akemera inkuru nziza, ubabare bwiwe ntibupfa ubusa, araheza akitwararika gusukiranya ubabare bwiwe n'ubwa Yezu kugira ngo buberurukiza abantu nawe nyene uwo murwayi arimo. Murakoze. Igihe cyose umuntu akeneye gukora ikintu neza abanza gutegera imvo n'imvano yacu. Natwe dushaka kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu neza. None imvo n'imvano y'ubwo butumwa bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu ni yahe? Urakoze cyane kuri ico kibazo c'imvo n'imvano y'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Nagira ndakikwishure mu ngingo zine. Ubwa mbere, kubw'ibatisimu twabaye abatumwa. Nico gituma tuvuga ko umukristu ari umwigishwa mutumwa wa Yezu. Kuba umukristu no kumenyesha inkuru nziza ni ibintu bibiri vyunze ubumwe budacika. Novuga nti nka kujya kwa Yezu na Ekleziya ntibitandukanywa. Ukubitandukanya no kwihakana ico turi nk'abakristu. Kumenyesha inkuru nziza rero, kumenyesha inkuru nziza kuwa Kristu ni igikorwa ngombwa kimufatira imisi yose na hose, nica ategerezwa imisi yose na hose. Ubugira kabiri, kumenyesha inkuru nziza bikomoka mu Mana rukundo yaturemye iduhamagarira kunywana nayo, gusangira nayo agahimbare kamaho, gusangira nayo ubuzima bwuzuye. Kubera ko twebwe ubwacu tudashobora kwishikana muri ka gahimbare kamaho,
yaraturungikiye umwana wayo Yezu Kristu, we nzira kuri n'ubuzima, niwe nkuru nziza yaje kutumenyesha inkuru nziza ari. Nta wundi ashobora gukiza abantu, nta wundi ashobora gushikana abantu mu Mana atari we. Irabire na wewe n'izindi nkuru zisanzwe, iyo tuzironse turara ntibuca kugira ngo tuze kuzishikiriza abagenzi. None tworeka kumenyesha inkuru nziza y'urukiza rwamaho? Mugani wa Paulo twoba tugwiciriye. Ubugira gatatu, kumenyesha inkuru nziza ni igikorwa c'umutima ururumbamwo urukundo uwa Kristu afitira zina muntu wese, agashaka ko urwo rukiza atanumwe gocika, nka kumwe nyene kw'Imana. Imana ishaka ko abantu bose bakira bagaheza bakamenya ukuri, nka kumwe nyene kwa Yezu yigura bagenzi biwe kubw'urukundo bafitiye. Ubugira kane, ko uwakize kandi akijijwe yitwararika urukiza rw'abandi, ubwo n'ubutungane. Nkako Yezu aragira ati mwaronse ku buntu namwe nimutange ku buntu. Ko uwakize yitwararika urukiza rw'abandi, niyo rero inzira yo kuronka urukiza ku buryo buramvuye. Murakoze, mwodufasha gutegera imigwi y'abamenyeshwa inkuru nziza? Egome, burya abamenyeshwa inkuru nziza n'abantu bose. Yezu aravuga ati gende mwigisha abantu bose, ntabasiga inyuma, natwe ntihagira abo dusiga inyuma. Ariko rero abo bantu bose turashobora kubashira mu mice itatu. Aha turisunga ikete umweranda Papa Paulo wa kabiri yanditse, ikete yise Redemptoris Missio, ngira mu Kirundi twovuga ubutumwa bw'umucunguzi, ku nimero ya 33. Niho aduha imice itatu. Umuce wa mbere, n'abatarigera bamenya canke bumva Yezu n'inkuru nziza yiwe. Umuce wa kabiri, n'abakiriye Yezu Kristu n'inkuru nziza yiwe kandi bagendera neza ubu Kristu, bakitwararika n'ubuzima bw'umuryango wa Ekleziya. Aba rero hariho bamwe bo kwibaza ngo ntibakeneye kumenyeshwa inkuru nziza. Haba namba, barabikeneye kuko tuguma dukeneye kumenya Yezu ukuruta. Umuce ugira gatatu, n'abamenye Yezu Kristu n'inkuru nziza yiwe barabatizwa, ariko uyu munsi bamwikuyeko. Nico kimwe n'abamumenye kandi mu biboneka basenga, ariko ubuzima bwabo n'imibano yabo bikaba bitarahindurwa bishemeye n'inkuru nziza. Ingendo n'ihangiro byo kumenyesha inkuru nziza byoba ari ibyaha? Ingendo n'ihangiro byo kumenyesha inkuru nziza, ubwa mbere reka mvuge ingendo yo kumenyesha inkuru nziza igizwe n'ingingo zitatu. Ubwa mbere ni ukubona umuntu n'ibibazo vyiwe no mu vyo akeneye. Ingingo ya kabiri ni ukumwumvira impuhwe. Ingingo ya gatatu ni ugukora ibikenewe kugira ngo akire, kugira ngo ibibazo vyiwe vyishugwe canke aronke ivyo akeneye. Iyo ngendo rero si iyo twadukana, ni ingendo turabira kuri Yezu Kristu wenyene. Turibuka abonye abantu isinzi harimo n'abarwaye, vyamuteye ikigongwe aca arabakiza. Ni muri Matayo ikigabane c'14 karongo k'14. Abonye abantu isinzi bameze nk'intama zitagira umwungere, yabumviye impuhwe arabigisha umwanya ukwiye. Tubisanga muri Mariko ikigabane ca 6 karongo ka 34. Erega ni ya ngendo nyene ya wa munyasamariya w'ikigongwe, yabonye umuntu yaguye mu bisuma, amwumvira impuhwe, amukorera ivyo akeneye kugira ngo akire. Ivyo navyo turabisanga mu nkuru nziza ya Luka ikigabane ca 10 karongo ka 31 gushika ka 35. Murakoze. Muri iyo ngendo umenyesha inkuru nziza yorangwa n'ibintu nyamukuru ibyahe? Ego, murakoze. Muri iyo ngendo umenyesha inkuru nziza yorangwa n'ibintu nyamukuru bitatu. Ubwa mbere hariho ukumviriza no kugamburukira mutima mweranda, nk'uko tuvyigishwa na Paulo mikete yandikiye Abagalati ikigabane ca 5 akarongo k'16. Uwo mutima mweranda niwe ategura abo tugira tuje kwigisha, akabigisha tutaranabashikira. Natwe niwe atwosha ivyo tuja kwigisha. Erega niyo twahejeje kwigisha niwe abandanya mu nyuma zacu yibutsa, yongera no ganza kandi atahuza ivyo twigishije. Mutima mweranda rero ari imbere yacu tutaraja kwigisha, akaba kumwe nacu na twebwe twigisha,
akongera akabandanya natwe twagiye. Ikigira kabiri ni ukudakorera hose na byose icyarimwe no mu mwanya umwe. Nta gukorera ibintu rimwe, ariko no kugenda uratera intambwe buri mwanya gato gato, ataguhutagiza ariko ugahoza ko. Abanyarutse mukagenda ukajana, abatevye ukabarindira, kandi ntihagire uwo wigera uheba. Hanyuma ugaheza ntiwigungire ko ubutumwa wenyene. Hariho abantu usanga bagomba kwingungira ko ubutumwa, ntibemere ko abandi bafashanya. Kutigungira ko ubutumwa wenyene, ariko mugakorana n'abandi. Na Paulo arabiduhanura mu ikete yandikiye Abanyeroma ikigabane ca 12 akarongo k'18. Ubugira gatatu no gufata inzira Yezu wenyene yafashe, nkuko tubisoma mu ikete Paulo yandikiye Abanyefilipi ikigabane ca 2 akarongo ka 5 gushika ku 8. Guca bugufi, kutirata, kugamburuka, ugakorana umutima mwiza, gufasha, kwigora, kwitanga. Murakoze kutubwira ingendo, eka mukagira ko mukaratubwira n'ibintu nyamukuru byoranga ubumenyesha inkuru nziza. Ubu naho tugaruka kuri cya kibazo twe twabajije, ihangiro nyamukuru ryo kumenyesha inkuru nziza ni iryahe? Ego, ihangiro nyamukuru ryo kumenyesha inkuru nziza ni urukiza rw'umuntu. Urukiza rw'umuntu narwo no gusa n'Imana, ukaba nk'Imana, ukanywana nayo, ukamaho mu kanyamuneza kadahera. Ako kanyamuneza niko umuntu yaremewe, niko kandi zina muntu arondera mu buzima bwiwe bwose. Ariko rero rimwe na rimwe arajuragirika, akakaronderera ahatariho, canke akakarondera ukutariko, agahava azimira. Nico gituma rero tuvuga yuko akenera umuco umwerekeza inzira y'ukuri imushikana muri bwa buzima. Arakenera inkuru nziza, Yezu we muco w'ubuzima, Yezu we nzira kuri n'ubuzima, kugira ngo ashikire ubukiza. Murakoze. Ubutumwa bw'indemesha z'abagwaye n'ubwahe, kuko turamaze kumva yuko hari abasanzwe biyemeje gukurikirana abagwaye bakababa hafi. Yego, murakoze. Ego, mwubwo butumwa buriho mu muryango w'Ekleziya, nk'uko rero izina ry'abo bantu bafise ubwo butumwa bwo kuremesha abarwaye ribivuga, indemesha z'abarwaye. Igikorwa cabo no kuremesha abarwaye kugira ntibihebure, ntibangaze umutima, ariko bagumane na Yezu. Igikorwa cabo rero no gufasha abarwaye gukura no gukomera mu ntahuro y'ukuri k'umuntu, kugira ngo bashobore kwivuza neza, kugira ngo abarwayi bashobore kwivuza neza bamaze gutahura umuntu n'umuki. Igikorwa cabo muri iyo ntumbero si ukwemeza abarwaye ku nguvu ko ivyo bemera n'ivyo bakora ari vyo canke atari vyo. Ica mbere kandi ngombwa ni ukubaha umwanya ukwiye, bakabumviriza, umwanya ukwiye wo kuvuga ico bafise ku mutima. Ica kabiri ni ukubatahura uko bari n'aho bageze. Ica gatatu ni ukubereka umuco buhoro buhoro gushika aho bo nyene babona ikibabereye. Mu kubatahuza, mu kubafasha gutegera, boheza bakisunga ibi bikurikira: umuntu n'umuki, ko umuntu agizwe n'umutima n'umubiri. Umuntu n'umubiri wiwe bigenze gute? Umuntu n'imitima bigenze gute? Mu Barundi hariho abantu biyizi ko ndetse ko bafise ubwenge ari bikoko. Hari abiyizi ko ico bari ari umutima wonyene. Hari abantu bibaza ngo umuntu n'umubiri wonyene, abandi bati umuntu n'umutima wonyene. Hari abibaza ko ubuhirwe bwabo ari ubwo ngaha ku isi honyene, kandi ko bahagaze ku muryango, ku gataka no ku izina ryabo. Umwe wese muri abo aba bajejwe kuremesha abarwaye, bomwumviriza. Mu kumwumviriza niho baheza bagatora ingorane ziwe aho ziri, niho baheza bakamutahura ahageza mu kwitahura, niho baheza bakamufasha. Ivyo rero bobigira batamusuzugura canke ngo bamucokore ngo nta kintu azi canke ngo yumva nabi umuntu ukuntu ameze.
boheza rero bakamuhubura mu rukundo, bakamwuzuriza, bakamwereka ukuri kuri we, bakamwereka ukuri kuri Kristu, bakamwereka n'ukuri kuri ekleziya. Bomutahuza ko umuntu ava ku Mana kandi aja ku Mana, ko iwacu ari mu ijuru, ko ari ishusho y'Imana. Bomutahuza kandi ko umuntu agirwa n'urukundo rwuzuye, ubumwe mu budasa. Boheza bakamwereka ko agizwe n'umutima, umubiri, umutwe canke ubwenge, umubano, umutima w'ubwenge. Ivyo rero nibabishikako bazoheza babone ko uyo muntu aciye yuzura akanyamuneza. Ngako indwara nyinshi kandi nyamukuru ku muntu zanduruka ku kutamenya uwari, iyava n'iyaja n'ukuntu ajayo. Ikigira kabiri navuze bo kwisunga, ubwa mbere bisunze umuntu uwari, iyava n'iyaja. Ubwa kabiri bo kwisunga umuntu n'umubiri wiwe. Turibuka amajambo ya Yezu ahagira ati, igicafuza umuntu sigica mu kanwa kiwe cinjira, ikimucafuza nigica mu kanwa kiwe gisohoka. Sigica mu kanwa kiwe cinjira, nigica mu kanwa kiwe gisohoka. Ico nico kimucafuza. Ahandi naho aravuga ati, muragowe mw'abafarisayo mwiyorobeka, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma gusa, naho imbere huzuye ububisha no kutigerera. Mufarisayo uhumye, banza woze imbere mu gikombe no mu nkoko, kugira ngo inyuma naho habe heza. Turabisanga muri Matayo ikigabane ca 23 karonka 25 gushika kwa 26. Ayo majambo ya Yezu arerekana ko umutima n'umubiri ari magiriranire kandi binywanye rwose, gutyo bikagira umuntu. Umubiri si wo mubi, ibibi biva mu mutima, n'umutima si wo mubi, ikibi ni igicumuro. Ico naco giterwa ubwa mbere n'umutima, hanyuma umutima ugaha umubiri. Umutima ukize ukiza umubiri, gutyo umuntu akaba akize wese. Umuntu aza gukira rero akira ku mutima, ariko umubiri si uwo konona, si uwo kwica nk'uko womenga ntacumaze. Umubiri ni uwo kugira no kugirira neza. Nanone kumwe Yezu yazuka kandi akurira mu ijuru umutima n'umubiri, niko natwe ku munsi w'imperuka tuzoseruka imbere y'Imana turi umutima n'umubiri. Tuzoheza tubazwe ico twakoresheje umutima n'umubiri wacu. None rero abaremesha abarwaye bo kwitwararika kwereka abagwaye agaciro ku mubiri, si uwo guta, si uwo konona, si uwo gufata minenegwe, n'uwo kuvura. Ica gatatu bo kwisunga n'umuntu n'imitima. Iyo umuntu apfuye abaho mu buryo bw'umutima. Muri ico gihe nta kimutangira na gatoyi. Ukuntu ari mweranda niryo juru, ukuntu ari indambi niwo muriro udahera. Kandi ivyo nintasubirwamwo, nk'uko tuvyumva muri wa mugani w'umutunzi n'umworo Lazaro. Mu nyigisho za Yezu naho aravuga abamarayika, akavuga n'amashetani, akanayirukana. Paulo nawe aravuga mikete yandikiye abanyefezi, avuga ko abo turwana atari ab'imibiri n'amaraso, ariko ko turwana n'imitima mibi iyerera mu kirere. Ivyo rero bikatwumvisha yuko imitima iba myiza canke mibi iriho. Iyo rero umuntu apfukamiye canke agashikanira shetani, imitima mibi iramuha gusangira ku bubasha bwayo. Iyo ayambarije ku kintu iragishikira, ariko ubwo bubasha bw'inabi buratsindwa n'ububasha bw'ineza, aribwo Mana yo nyene yibonekeza muri Yezu Kristu. Burya rero nk'uko nabivuze, hariho abapfumu babesha, n'abandi vy'ukuri bakoresha ububasha bw'amashetani. Ariko baba babesha canke ab'ukuri bose barazimira kandi baratakaza, bakongera bagatakara. Ubushikaniye agafukamira imitima myeranda, Imana n'abamarayika iramuha ubukomezi buva ku Mana, kandi iyo uyambarije ku kintu iragishikikira. Nico gituma rero twambaza Imana duciye kuberanda, ikatwumvira kandi tugahezagirwa. Ico rero nikindi abariko bararemesha abarwaye boheza bagashikako, kugira ngo abo bantu bashobore kwitura Imana, biture n'aberanda, biture n'abamarayika. Murakoze.
umwigishwa mutumwa wa Yezu mu bubabare bwiwe n'ubw'abandi yo kwifata gute? umwigishwa mutumwa wa Yezu mu bubabare bwiwe n'ubw'abandi yo kwifata uko Yezu yifashe mu bubabare bw'abandi no mu bubabare bwiwe. Nanone Yezu agira ati ushaka kungendanira niyihebe yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Ubwa mbere rero umwigishwa mutumwa yo kwifata gute mu bubabare bw'abandi? Mu kwishura iki kibazo nagomba dusubire gatoyi aho twahereye. Abakurikiye Yezu yabahaye ububasha ku mashinga no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Araheza arabatuma babwira ati murakiza abarwaye, muzura abapfuye, muryorore abarwaye imibembe, mwirukane amashetani, mwaronse ataco mutanze namwe nimutange atakiguzi musavye. Ubasha bwo gukiza abarwaye no kwirukana amashetani Yezu ntabuha abamugendaniye akiri ku isi bonyene. Ni bimwe mu bimenyetso biranga abazoba bemeye inkuru nziza. Ku izina ryiwe bazokwirukana amashetani, bavuge indimi nshasha, bafate inzoka mu minwe, kandi nibanywa uburozi bwica ntaco buzobagira, ngo bazobagaranzurira ibiganza ku barwaye nabo bace bakira. Ikindi tubona nuko Yezu amaze kurira mu ijuru, abigishwa biwe bashishikaye kumenyesha inkuru nziza, kandi ico gikorwa cajana no kwitaho abarwaye. Ivyo bikatwereka neza ko kwitwararika abababaye bifatanye cyane no kumenyesha inkuru nziza, ku buryo mbere tutaba twihenze na gato tuvuze tuti ukwitwararika abarwaye no kumenyesha inkuru nziza. Kubera rero ko ukumenyesha abarwaye, ukuremesha abarwaye ari ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, ntibukibaye ubutumwa bw'indemesha z'abarwaye zonyene, ni ubutumwa bwa zina mu Kristu wese ari we mwigishwa mutumwa wa Yezu. Uyu munsi umwigishwa wa Yezu, umwigishwa mutumwa wa Yezu ahamagariwe rero kubukora yisunze ingendo yo kumenyesha inkuru nziza. Iyo ngendo yo kumenyesha inkuru nziza nayo igizwe n'ibintu nyamukuru 9. Ica mbere no gukunda umurwayi, ukamukunda kuko ari umuntu, kumva kandi tukemera ko umuntu wese ari mwiza kandi w'agaciro, ko arwara canke akomeye ubwiza n'agaciro vyiwe bitigera bitakara. Kwakira mu mutima wacu, mu mubiri wacu, kwakira mu mutima wacu, mu mubiri wacu no mu buzima bwacu ububabare bwiwe, nk'umuvyeyi Bikira Mariya yumvira mu mutima wiwe inkota isogota umwana wiwe, nkuko tubisanga muri Luka ikigabane ca 2 akarongo ka 35. Ivyo rero biraheza bigatuma tugira umwitwarariko w'urukiza rwiwe. Urwo narwo nta utarukeneye, ndetse ko hari abataza aho baruronderera canke barurondera ukutariko, baba abemera canke abatemera, abahunye canke abagihagaze, ab'imigenzo myiza canke ab'imigenzo mibi, abakora ivyo dushima canke abakora ivyo tudashima, abo dusangiye idini canke abo tutarisangiye, abo bose nta bandi bashoboye kubereka no kubakundisha Yezu nzira kuri n'ubuzima atari twebwe bigishwa batumwa, twebwe Yezu agira ati ni mwebwe munyu w'isi, ni mwebwe muco w'isi.
icya kabiri ni ntahe y'ubukristo. Iyo tugiye kuremesha uburwayi, icya mbere si ukuvuga ibisabisho cyangwa kwigisha ivyerekeye Yezu. Icya mbere uburwaye ni ukumwereka ko imbere yacu afise agaciro, kumwereka ko imbere yawe afise agaciro, ukamwereka urukundo ko ari uwiteka, kumugirira neza, kumukorera ico ushoboye ubona akeneye muri uyo mwanya, utaravye yava, idini ryiwe, ubwoko bwiwe, imyaka yiwe, ubutunzi canke ubukene bwiwe, kumutahura mu vyo ashobora kuba ariko arakora bidatonze canke bidatahuritse, ukamutahura. Kuko icyo akeneye ubwa mbere si ibisabisho canke inyigisho, icyo akeneye ubwa mbere ni urukundo, kubona ko ahawe agaciro, kubona ko yitaweho, ko hari n'umwe akimubona nk'umuntu. Intahe y'ubukristu ni ukugira impuhwe, tugakora nk'umunyasamariya w'ikigongwe. Icya gatatu ni ukuyaga nawe. Ikiyago ntikigirwa n'ururimi gusa, turayaga dukoresheje ibimenyetso tugira n'umubiri wacu, turayaga dukoresheje ubwenge n'umutima wacu. Nico gituma mu kuyaga n'umurwayi usabwa ibi bikurikira: kumwegera. Egome ubu hari iki kiza korona, aravuga ko tutegerana, ariko umurwayi ubundi birasabwa kumwegera, ukamuramutsa, ukamukorako, ukamwihweza n'amaso y'igongwe, ukamwumvira impuhwe, ugaheza ukiroresha ku bubabare bwiwe, ukamubaza uko yiyumva, uko indwara afise yaje n'umwizera afise. Ariko rero igihe muyaga ni ukumenya kunuma kugira ngo mwumvirize nawe akwiganira ivyiwe. Igihe mugabo agukundiye ntubimutegereza ku nguvu, uraheza ukamwumviriza umuraba kandi witabira, atakumuhutagiza, atakumuciramwo, atakuraba canke kwitaba amatelefone. Uraheza rero ukamenya kuvuga ijambo riremesha, rimwereka ko umutahura kandi ko wifatanije nawe mu mubabaro arimwo. Ikigira kane nivyo usabwa kugira ikiganiro cawe n'umurwayi kibe ngirakamaro. Ivyo navyo ni ibihe: kubura umuntu yakira abandi uko bari kose, mu butwari bwabo co kimwe no mu tunenge twabo, kugurukira ukuri utabanje kuraba ngo ninde akuvuze, kugira aho ushingiye mu kwemera kwawe hakakubera isoko n'urumuri. Ariko uko kwemera kwawe nturondere kukwemeza umurwayi ku nguvu. Uraheza rero ukidondora, ukamenya kandi umurwayi, ukumenya umurwayi ni ikintu gikomeye. Aha turibuka ko uza kumenyesha inkuru nziza abanza kumenya uwo ayimenyesha, nawe uza kumenya neza inkuru nziza amenya uyimumenyesha. Nico gituma haba umwidondoro hagati y'ugiye kugwaza, y'ugiye kuremesha uburwayi n'umurwayi. Ivyo biraheza bigafasha kuremesha umwe wese mu kwemera kwiwe. Ntiwavuza gushobora kumushiramwo kwemera kwawe, banza ufatira hageze, ariko ukamwereka ko turi mu rugendo tugana urukiza rwacu ku Mana, ko inzira dushika nayo ari ukuba mu rukundo, mu kuri no mu neza. Icya gatanu ni ugufata inzira ya Yezu, kugamburukira mutima mweranda, ukamenya kandi ukemera ko mutima mweranda ari kandi akorera muri wewe no muri uyo murwayi. Ntiwibaze ngo akorera muri wewe gusa, utaraza yariko aramutegura. Niwe arangiza gukora ivyo mutima mweranda ariko arakosha muri uyu mwanya, uraza gutaha mutima mweranda aza gusigara arabitsimbataza muri uwo murwayi. Hanyuma ca bugufi, ntiwirate, korana umutima mwiza ico umurwayi yagusavye n'icyo atagusavye ubona gikenewe, ariko banze kubimusaba. Muha umwanya wihoze ivyawe kugira ngo witeho ivyiwe. Genda gato gato, witonde, ntuhutagize, ariko wengenge. Ntugombe gukora vyose ngo bikorere mu mwanya umwe, ariko uhozeko. Ntuhebe ngo nuko bigoye, atevye umurindire, anyarutse kuvyumva, ushishikare. Ashitse aho agusaba kumenya ibisumbirije, uheze umwigisha. Ca gatandatu ni inyigisho, kuko ijambo ry'Imana n'ukuri, niko Yohana bitubwira mu kigabane c'17 akarongo k'indwi.
ijambo ry'Imana n'umutima w'ubuzima. Yohana arongera akabitubwira mu kigabane ca 6 karongo ka 64. Umutima nawo niwo utanga ubuzima kuko umubiri ni ntamagara. Ijambo ry'Imana rero nk'uko Papa Francis abivuga rifise ububasha bwo guhindura ubuzima. Nico gituma inyigisho itegerezwa gushimikira ku ijambo ry'Imana no kuvyo umurwayi ari mu canke agezemo, maze iryo jambo rikaza nk'umuco n'inyishu ku bibazo vyiwe. Kubera ivyo uwuremesha abarwaye arategerezwa gutunga igitabo c'ijambo ry'Imana, kumenya kurisoma, kurizirikana, kubona ijambo rihuye n'ibibazo umurwayi afise no kurishikana mu buzima bwiwe. Icindwi nibitohara mu nyigisho. Muri iyo nyigisho twofasha umurwayi gutahura ko Yezu ari kumwe nawe, ko hamwe nawe Yezu ariko arababara. Ico ni ikimenyetso c'urukundo Yezu adukunda. Twomufasha kwakira ububabare n'indwara atidogera Imana, abantu canke ibintu. Twomutumirira vyose kubihereza Imana. Twomufasha kwivako akibuka n'abandi barwaye canke bababaye, akabitwararika mu vyo ashoboye, mu kubasabira canke mu gusangira nabo utwaronse. Nk'abaremesha abarwaye, nk'abaremesha umurwayi, twomufasha gukengurukira Imana imuhaye guhura nayo, kumva ko itamuvirira kandi ko imukunda uko ari kose. Twomufasha gutahura ko mu bavuzi Imana ariyo ya mbere, ariyo nkuru. Twomuhanura rero gukurikiza impanuro za muganga, ariko akiyegurira rwose umukama. Twomufasha gutahura ko uko Yezu yakiza kiri ku isi n'ubu ariko akiza. Twomutahuza ko gukira bisaba ubwa mbere ukwemera ko ico tubuze atawundi akidushoboza atari Yezu. Ubwa kabiri ko bisaba kugururira ubuzima bwacu bwose Yezu ataco tumuhishije. Twokwibuka kandi kumwereka ko urukiza rufise agaciro karengeye ugukira. Urukiza rufise agaciro karengeye gukira ku mubiri. Ariko rero muri iyo nyigisho ikintu twokwirinda gikomeye nuko yoba ndende, kuko twava dusanga turiko turaruhisha umurwayi canke iyo nyigisho tukayitesha kanovera. 18 ni gisabisho. Tukiri kuraba uburwaye dusengere hamwe nawe. Ivyo biramuremesha kuko aheza kumva ko atari wenyene, ko natwe tumwitwararitse kandi ko tumusabira. Ariko uremesha umurwayi amaze gutaha yoje imbere y'Imana agasuzuma ukuntu yaranguye ubutumwa bwiwe, akayihereza abarwaye babonanye, eka n'abandi barwayi abazi n'abatazi, akayihereza imitwaro yabo n'ubutumwa bwo kuremesha abarwayi. Koca rero kaba karyo ko gusaba ingabirano zisumbirije kugira ngo ejo canke hirya y'ejo azabandanye kwitaho ubwo butumwa. Iki 9 ni umwitwarariko w'ibihanze umurwayi. Ibimuhanze ubimenyera muri ca kiyago twavuga, mu vyo wabonye, mu vyo wayaze n'abamurwaje, mu vyo yaze n'abamuvura abiwabo canke abandi bamuzi, kugira ubikurikirane neza, ubigira ivyawe. Ari ivy'umutima bikurengeye ugaheza ugahamagara umusaseredoti, ari ivy'indwara ukavugana na muganga n'umuryango wiwe, ari ivy'imibano canke imigenderanire ukavugana n'umuryango wiwe canke abandi vyerekeye, ari ivy'uburyo wokora ivyo ushoboye, ibisigaye ukamutabariza. Ukumutabariza ni ukwereka abantu agaciro k'umuntu. Abakristo bakibutswa ko Yezu yishushanya n'abababara, ko rero abarwaye ari Yezu abambwe ku musaraba kandi yahebwe. Abakristo bo kwibutswa kandi ko atawushobora gukunda Imana atabona, adakunda umuntu abona na cane cane uburwaye. Gutyo ntibahave bakomeza kuja kurondera Yezu mu Karistiya no mwisengero honyene, ngo bibagire ko Yezu ari na cane cane muri wa muntu yaremanywe agashusho k'Imana. Yezu niwe yishushanya ko. Bo kwigishwa ko n'umurwayi ari umwana w'Imana, ko nawe akundwa n'Imana, kandi ko Imana nayo ishaka kwerekana urwo rukundo iciye ku bayizi, ku bayemera ari bo ba Kristo. Ntibagire ngo ntibibaraba, kuko ukubungabunga ubuzima ari iteka nibwirizwa kuri zina muntu, naho ku mukristo hoho biza birushirije. Uremesha abarwaye n'abatemera yo batabaza berekezwe kuri ya mategeko agenga uburenganzira bwa zina muntu, ko agateka ka zina muntu
ari ako kubahirizwa, kandi ko iteka ry'umuntu ridatakangwa nuko agwaye, ntiritakazwa n'indwara. Bose rero mvuge muri rusange abantu bose bo kwibutswa ko ari sekurungurane, kuko uwukomeye uyu munsi ejo azorwara, mu gihe urwaye uyu munsi ejo ashobora kuba yakize. Ego nari navuze yuko nza kuvuga ibintu 9, ariko hari ikigira 10 nagira nongereko. Ico naco no guhimbaza isiga ry'abagwayi. Iyo uwumenyeshejwe inkuru nziza amaze kwemera, haba hasigaye ko ahura kandi akanywana na Kristu we mukiza. Niwe nyine avuga ati uzokwemera akabatizwa azorokoka. Mu barwaye turemesha nihaba rero harimwo uwemeye atari yabatizwe, akaba aremvye muri uwo mwanya, akaba ari kumviro nk'uko tumenyereye kubivuga, turaheza tukamubatiza. Ariko niyo bakibasha naho tubimenyesha umusaseredoti aba ari wamubatiza. Niyo naho ari wabatijwe akeneye yandi masakaramentu, tuze tugamburuke rya jambo ry'umutumwa Yakobo avuga ati hari urwaye hamagara umuhereza nk'uko amusiga amavuta kandi asenge ku izina ry'umukama, ico gisabisho kivuye ku kwemera kizokiza umurwayi kandi umukama azomuvyura, nihaba hari ibicumuro yakoze azobirekurirwa. Gutyo duhimbaza isakaramentu ryo gusigwa kw'abagwaye. Uguhimbaza isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwaye nako no guhimbaza imbabazi za Yezu agirira abarwaye, no guhimbaza ijambo ry'Imana, no gusubiza hamwe, no guhimbaza ubuzima n'ubukomezi Yezu abagoyagoya, no kugaragaza ubuvukanyi bw'abakristu basangira ibihimbaye n'ibiruhije. Murakoze. Muvyeyi wacu Papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza, kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Muraje kutubwira ukuntu umwigishwa mutumwa wa Yezu yo kwifata imbere y'ububabare bw'abandi, mbega ubu naho mu bubabare bwiwe yo kwifata gute? Murakoze cyane. Uti umwigishwa mutumwa yo kwifata gute mu bubabare bwiwe? Ikibazo abantu benshi bashobora kwibaza niki ngo mbega urwaye, ubabaye aramenyesha inkuru nziza gute? Yezu yaramenyesheje inkuru nziza abababaye, yongera aramenyesha inkuru nziza mu bubabare bwiwe. Nuko rero yerekanye ko umwigishwa wiwe nawe mu butumwa bwiwe atosiga inyuma abababaye, kandi ko nawe nyene umwigishwa wa Yezu mu bubabare bwiwe atoca hagarika ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ngo nuko agwaye, ngo nuko ababaye. Iryo Pawulo atubwira nako abwira Timote yerekeye umwitwarariko w'ubutumwa ngo igisha ijambo ry'Imana, ushimike mu gihe coroshe no mu kitoroshe, riratomora neza ko umwigishwa wa Yezu amenyesha inkuru nziza imisi yose na hose, arwaye canke akomeye, mu mahirwe no mu marushwa, yidegenza canke ari mw'ibohero, ari muzima canke mu rupfu, imbere n'inyuma y'urupfu. Nk'uko atakintu na kimwe c'abantu ndetse igicumuro kitari ica Yezu, niko atakintu na kimwe c'abantu kitacunguwe na Yezu. Nta rugero rw'ububabare bw'abantu Yezu atababaye, kandi ububabare nabwo yarabucunguye n'amaraso yiwe y'igiciro ntangere. Mu kubucungura yarawukirurukije, abuha agaciro ko gukiza. Iyo ni inkuru nziza ikomeye cyane ko Yezu kuducungura yakirurukije ububabare bwiwe akabuha agaciro ko gukiza. Kuva ico gihe rero umuntu mu bubabare bwiwe mu gihe yifatanije na Yezu arakira kandi agakiza abandi muri ubwo bubabare bwiwe. Nico gituma ahangira mvuga amajambo y'umukaradinari yitwa Regere yitavye Imana mu mwaka w'igihumbi 1991. Niwe yavuga ati birateye agahinda kubona uyu munsi hari ububabare bwinshi n'ukwitanga kwishi bisesagurwa aho guherezwa Yezu ngo bikiza abantu. Iryo jambo rirakomeye mu kumenyesha inkuru nziza. Umurwayi yakira ububabare bwiwe atidoga, atidogera Imana, atidogera abantu, atidogera ibimukikije. Araheza kumva ko no mu bubabare bwiwe afitiye akamaro abantu b'isi yose. Arumva kandi ko n'ubwo bubabare bwiwe bufitiye agaciro abantu n'isi yose. Imbere y'ibibazo ashobora kwibaza vyerekeye igituma ariko arababara,
igituma Yezu atamukiza, igituma intungane zibabara Imana irorera, araheza akibuka ko ubuzima bwose butangwa mu bubabare. Ego cyane, ubuzima bwose butangwa mu bubabare. Abavyeyi nibo babizi, kugira ngo umwana aboneke arababara. Kuba Yezu rero yarakijije abababaye benshi ni ikimenyetso cy'urukundo afitiye umuntu gushikaho yikorera ubumuga n'indwara ziwe zose. Yezu ntiyaje gukura ububabare, yaje kubabarana n'abababaye no kubabara mu kibanza cabo. Yezu ntiyaje guhora abababazwa, nyabona yaje kubabarana nabo, yaje kubabazwa hamwe nabo. Ikimenyetso cy'urukundo ahasangira byose n'abakunda. Kuva ico gihe nta muntu n'umwe rero ababara ububabare bwa wenyene. Yezu ari kumwe n'ububabara wese kandi ariko ababarana nawe. Ububabare Yezu ababara nabwo ni bwa bundi bwobabaye umucumuzi. Uwemeye kubabarana na Yezu rero aba ariko aracungura abantu hamwe na Yezu. Ukubabarana na Yezu nako nukugenza mu bubabare nk'uko Yezu yabigenjeje. Iyo rero umurwayi amaze gushika kuri urwo rugero nk'urwo, araheza akamenyesha inkuru nziza muri izi ngingo zitanu. Iya mbere, intahe y'ubuzima rukristo. Igihe mu bubabare bwiwe yiyeguriye umukama mu kwihangana atakwidoga, ububabare bwiwe akabufatanya n'ubwa Yezu kandi akarindira mu gacerera ishaka ry'Imana, biratangaza bikabera icigwa wamubona. Aha none ntabamenyesheje inkuru nziza. Ubwa kabiri, kwita ibibazo bihanze abantu. Mu gihe umwanya w'abakomeye wihuta, twe turiko turiruka mu buzima, umwanya wacu urihuta, ariko uw'abarwaye bobo umwanya w'uryamye ku gitanda c'abarwaye urikwega ntuhera. Ariko rero naho ari umwanya w'ububabare, ni umwanya ukwiye wo kuzirikana. Nico gituma umurwayi atoguma yigungagungira ku bubabare bwiwe, nyabuna yo kwibuka abandi bababaye. Iyo abigenjeje bene uko, araheza akabona ibibazo bihanze abantu, abari hafi n'abari kure, kuko arabaza amakuru y'abandi kugira yifatanye nabo mu bibazo barimwo. Aratuma ababashikira kubaremesha, ariko cane cane aranabasabira. Noneho ntabamenyesheje inkuru nziza. Ikigira kabiri ni gisabisho. Uko kuzirikana kumutuma yibuka ko hari abakomeye ku mubiri birirwa bariruka barondera ubuzima, ariko barwaye ku mutima. Aribuka kandi ko hari abasesagura ububabare bwabo, akabumvira impuhwe, agaheza akama ariko arabasabira. Noneho ntabamenyesheje inkuru nziza. Ubugira kane, ikiyago. Mu kiyago agiriranira n'abaje kumusuhuza canke kumurwaza. Umurwayi yashoboye kwakira ububabare bwiwe akabunywanisha n'ubwa Kristu, uzosangaho kuremeshwa n'abamusuhuza ari we riharemesha abaje kumusuhuza, maze aho gutaha bijiriwe bakagenda bahimbawe kandi bakenguruka. Noneho ntabamenyesheje inkuru nziza. Icya gatanu ni inyigisho. Petero mweranda niwe avuga ati, nimwimike Kristo nk'umwami mu mitima yanyu, mwame mugabiye kwishura uwo wese ababajije igituma mufise ukwizigira. Ni kete rya Petero kigabane ca 3 karongo k'15. Abatangajwe rero no kwihangana k'umurwayi, abatangajwe no kwihangana k'umurwayi ntibagenda batamubajije iyo abikura, bati mbega uko kwihangana tubona n'ingene ubabaye wewe ubikura he? Araheza rero akabarangira kwabikura kwa Kristo, agashinga intaye yuko atamuvirira, ati ngaha gumana nanje turababarana, kandi ubwo bubabare bwiwe akabereka ko butari ko bupfa ubusa, ariko ko buriko burakiza abantu isinzi. None aho umurwayi ntabamenyesheje inkuru nziza. Umurwayi rero ashobora gutuma abantu benshi bahinduka kubera inyifato yiwe, kubera igisabisho n'inyigisho vyiwe. Murakoze. Mu gusozera, abagwayi n'abakristo bose bariko baratwumviriza usigarana ijambo ryahe kuri kino kiganiro? Ego, icambere
bose igarana. Icambere nobwira abakristu bose ubwa mbere nuko mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza harimwo ukwitwararika abarwaye. Kwitwararika abarwaye rero ni igikorwa cazina mu Kristo wese, umwigishwa mutumwa, kugira ngo abo barwaye tubamenyeshe neza inkuru nziza. Turabwirizwa kubamenya, tukamenya aho bageza mu kwitahura, mu gutahura indwara n'ububabare, aho bageza mu kumenya iyo bava n'iyo baja. Gutyo rero niho dushobora kubuzuriza duhereye aho bageze, kandi mu cubahiro tugirira umwe wese uko ari kose. Ijambo norangiriza ko nshikiriza abarwayi naryo niri nuko abarwaye nabo ndababwira ko iyo umuntu arwaye ariko agwanya ububabare, akabugwanya yabwakiriye mu rukundo afitiye Imana, mu rukundo afitiye abantu n'ibiremwa, burakiza uwo buriko, ni ukuvuga uwagwaye, bugakiza n'abandi bantu, eka bugakiza n'isi yose. Abarwaye rero bo kwitwararika kudasesagura ububabare bwabo, ntibidogera Imana, ntibidogera abantu, ntibidogera ibintu, ariko nyabuna ububabare bwabo babusukiranye n'ubwa Yezu Kristu, gutyo bifatanye na Yezu mu gucungura isi. Murakoze. Patiri Nestor Niyontwari, umunyamabanga w'igikorwa ca Papa cyo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu ngaha mu Burundi, kikaba arico kandi kirimwo n'umugwi w'abagwayi bamenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Ndabakengurukiye nanje cyane rwose kuri iki kiganiro, kuko ndizera yuko abarwayi bagikeneye, ariko kandi n'abakristu twari tugikeneye, kugira ngo tumenye yuko ari ubutumwa bwacu twese. Murakoze cyane. uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza.